Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Muriko mwumviriza RPA ijwi ry'abanyagihugu turabibashimiye kaze muri ano makuru yo kuwa 2025 Rusama 2024 amakuru ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Imyaka 10 irarangiye abakozi ba leta baguze amatongo muri quartier ya Karurama ni mu ntara ya Cibitoke bataronswa impushya zo gutangura kubaka. Ivyo biruko mu gihe hari umuce w'abafise amatongo bazwi nk'abegereye umugambwe uri ku butegetsi bobo bubaka atacamira. Abakozi bakaba bidoga ko uruhombo bamaze kugira ari runini. Muravyumva muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turagaruka ku ngaruka z'ikena ry'igitoro zidahengeshanya kwibonekeza muri komine ya Gasobwe mu ntara ya Muyinga. Havugwa ibiturire vy'umurengera n'ikimenyane kwifuza kugura igitoro aho kiba cabonetse. Uko mubimenyereye ku misi yose ya gatandatu muraza gukurikira ikiganiro kw'isoko dutegurirwa n'urunani rw'ibimenyesha makuru. Uyu munsi abakiduteguriye bagaruka kw'itangazo rya HCR rivuga ko Tanzania itazokugara amakambi y'impunzi z'abarundi mu mpera z'uyu mwaka. Mukanya sase turinjira mu idonizo ry'aya makuru kuri mikro muri kumwe na Elvis Niyomwungere ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Ndongeye kubaha ikaze. Dutangurira no makuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Abanyagihugu bo muri quartier Kajiji yo muri zone Kanyosha muri komine mu gisagara ca Bujumbura bariyamiriza gatotezo no busuma bakorerwa n'imbonera kure. Kuri uyu wa gatanu hari umusore yasinzikarijwe ubuzima n'imbonera kure zimwagirije ngo ntafisikaye y'urupangu. Abanyagihugu baho muri quartier Kajiji basaba abajejwe intwaro gufasha guhagarika ayo mabi kuko basanzwe bazi bihabera. Dukurikire uyu munyagihugu aba muri quartier ya Kajiji yavugiye kuri mikro za RPA. Akazi kagishirije muri quartier Kajiji ya zone Kanyosha n'akazi kagizwe n'uwitwa Musani hamwe n'uwo basanzwe bagendana asanzwe ari mu ndongozi z'umuryango CNDD muri quartier Kajiji. Ni ukuvuga ngo baragenda ijoro birirwa baragenda ntitubona ikintu boba bakora kugira ngo bikunde ko bashobora kwihereza inzoga kuva mu gitondo gushika ku mugoroba bakara baranywa. Aho ntituvuze rero ko baheza bakabikavamo uguhohotera abantu. Nk'akarorero ka hafi umuhungu witwa Willy akazira Madrid yavyuwe isaha 9 z'ijoro arakubitwa arakubagurwa bamusiga intere bitwaza ngo nta kayugo afise. Aho bakorera amahera menshi ubona akaba asanze akora akazi ko kuvoma amazi akoresheje ikiringa. Ivyo guhohotera abantu iterambere bigize kuko no muri iryo joro nyene bari babanje kuja hafetariya kwitwa Regi basanga umutamu wiwe bamuteka kubagaburira ababwira ko indya zaheze. Umwe muri bo acarengana akaja gusafuriya irimo inyama aratora inyama imwe acariruka aragenda. Ni ukuvuga ko n'abantu basigaye bitwara ibikoko nta buntu bagifite. Ivyo bikaba mu gihe abatware babimenya kuva kuri chef de quartier, chef de zone na musantera abo bantu arabazi kuko si ubwa mbere bakora amabi nk'ayo yo guhohotera abantu no kwiba bidasigaye inyuma. Ukuri twebwe turasabye abo bantu ako kagwi gahagarikwe namba vy'ukuri abajejwe intwaro batari bo batuma. Abajejwe intwaro aho mu Kajiji baremeza ko hari umunyagihugu yakubaguwe n'izo mbonera kure bakaba bamuhanuye kwitura inzego zibijejwe. Ababikoze nabo ngo bariko bararondegwa. Ano makuru tuyabandanize mu gisata c'intwaro ibereye. Imyaka 10 iraheze abakozi ba leta baguze amatongo muri quartier Karurama iherereye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bataronswa uruhusha rwo kubaka. Abo bakozi bakaba bababazwa n'igihe cyose giheze ayo matongo yabo ariko abapfa kubusa mu gihe amabanki basavyemwo amadeni yo kuyagura aguma aduza inyungu. Ni nkuru dushikirizwa na Eroge Divin Remesha.
Abakozi ba leta baguze amatongo muri quartier Karurama iherereye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bamenyesha ko bakoze ibisabwa byose kugira ngo ayo matongo abegukire, ariko rero imyaka 10 iraheze igisata kijeje gutunganya ibisagara urbanisme kitarabaha impusha zo kubaka. Ni mugengo bategetsi canke abegereye ubutegetsi bobo baguma baduza amazu yabo uko bukeye uko bwije muri ico gice. Uyu numwe muri abo bakozi ba leta abivuga. Urbanisme turandika amakete gusaba parcelle hanyuma turariha amafaranga yatubekanijwe turasaba parcelle aho kuronswa uburenganzira kugira ngo tuzubake tuziranguriremo imirimo tuba twatubekanije. Urbanisme gushika n'aya mango imyaka 10 iraheze nta mpusha zo kubaka bigeze baduha. Rero turabona baguma bubaka, hariho n'abandi babuze ubwo burenganzira, twibaza natwe ikibazo ati mbega none bubaka ubwo burenganzira babuhawe bonyene gusa babuhawe bigenze gute? Babutwimye kubera iki? kuko niba ko kubaka mukuri nuko babafite ari babo canke ari abo nyene bantu babahambaye babaye. Abo bakozi ba leta bagasaba ko iruhande yo kuronswa ubwo burenganzira bwo kubaka bononswa kandi n'indishyi y'akababaro kuri icyo gihe cyose bataye, kandi amabanki basavyemwe amadeni atigeze ahagarika kubaharura ko inyungu. Amafaranga yo kuriha icyo gihe twayakura mu mabanki tukasaba ingurane kugira ngo turaziriha, kandi nawe harayungunganya ukundi bakajya amadeni ku mishahara hamwe n'abagurisha twari bafite umuhundu wo kuronka amafaranga yasabwa kugira ngo turonke amapafe. Dusaba yuko urbanisme na leta boturekura bakaduha uburenganzira bwo kubaka amaparcelle bakongera kandi bakaduha n'indishyi y'akababaro kuko amafaranga twasabye mu mabanki mu rugamba rwa RPA tukaba tutarashobora kuronka abarongoye igisata kijejwe gutunganya ibisagara urbanisme mu gifaransa. Urakoze Eroge Diveremesha. Tuve mu ntara ya Cibitoke dusimbire mu ntara ya Muyinga, aho bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Gasogwe mu ntara ya Muyinga bidogera ababarongoye ku rwego rwa komine babagiriza ko bakingira ikibaba abacuruza inzoga z'ishyirahamwe Brarudi ku mafaranga arengeye yemewe n'amategeko. Abanyagihugu bavuga ko batagira uwo baririra kuko abatware babegereye nabo usanga bariko bihereza izo nzoga ku bikira abadandaza bishingiye. Ido nido na Vicky Chris n'interetse. Muri komine Gasogwe cyane cyane mu mazone ya Gasogwe na Bwasare nihigwishwa ry'inzoga ku mafaranga y'umurengera yimonogoje nkuko tubikesha isoko ryacu muri komine Gasogwe. Ku bw'iryo soko nyene muri ayo mazone abiri inzoga yo mu bwoko bwa Primus igurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5, nayo inzoga yo mu bwoko bwa Monster igurwa amafaranga 9,000. Ikibazo abanyagihugu nukubona biba abajejwe intwaro babibona. Rero biratwabaza cyane kuko ijisho rya leta canke abafasha kugira ngo amategeko y'urugo aje mu ngiro n'abatware nyene ni mustanteri nawe atanga itegeko akabwira abashefu dozona nabo bakaraba bakuru imitumba hanyuma bose bagasagera ku mugozi umwe maze babonye umudandaza ariko ari umwene gihugu bose bakamwirukanka ku mugabo kubera ko ari uruhererekane baba bizinanye ko ntaco bavuga ahubwo nabo baterama mu mwene gihugu uko nyene nabo bakazinwa uko nyene. Isoko ryacu risobanura nyabuna ko abategetsi birabira hirya kuko babifisemo inyungu. Nifoto womengo barabibona mugabo bakigira batabibona kubera ko baba bazi ico bazokurako kubera ko bazi yuko abadandaza ariko baza kuba kandi biragaragara nyine biraboneka kuko ushigikiwe n'ingwe aravoma nuko rero twebwe bene igihugu natwe ubwoko ntabuza dushira nayo tumira tukahiga abo dushigikira tukabura. Abanyagihugu basaba mustanteri wa komine Gasogwe gufatira akarero yandi makomine ahantu rubibe na komine Gasogwe nka komine Muyinga aho icupa rya Primus rigurwa amafaranga 2,200 nayo irya Monster ikagurwa 3,500 kuko ufashwe yarengeje ibiciro bizwi n'amategeko akaba ari kiwe kaca kugarwa. Mu ruganda rwa RPA tumubajije kuri ibyo bishikirizwa n'abanyagihugu iyo nizigeze Dieudonne mustanteri wa komine Gasogwe arabihakana byose ahubwo akemeza ko inzoga zigurishwa ku biciro byashinzwe na leta muri komine arongoye. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura buri weekend kwa cya manifestation bashakere ibintu bya 2015 nacinda byikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi zobiko. Kwibura igitoro ni kibazo tumazemwo imyaka 2 canke irenga. Igikomeye cyane ngani kihe nuko ibi turiko turabamwe ubu bitubibone ngo ni byubu ni ingaruka mbi ya bya bihano twafatirwa kuva 2015.
kuva ku ntambara ya Ukraine cyabagize ingorane ubuhoho ngeno na bado nta uzi iyo zoherera Irani na Israeli urashobora gusanga ngaho mu karere hose ibikorwa bihiye twagenda n'amaguru kandi Imana yatanze ugenda n'amaguru kamwe kirazi ubwo ni guhera ni gupinda. Amakuru tuyabandanirize mu bijanye n'impunzi z'abarundi. Ishirahamwe CBDDH-Vicar rikurikirana ibibazo vy'impunzi ntiryemeranye n'ishirahamwe HCR ko Tanzania atamugambi ifise wo kwirukana impunzi z'abarundi. Leopold Sharangabo icegera c'uburongo iryo shirahamwe amenyeshe ko amabi abarundi bakorerwa mu makambi ari ikimenyetso ceruye ko umugambi wo guhungura ku nguvu abarundi bari muri Tanzania watanguye kera kandi uriko urashigwa mu ngiro. Leopold Sharangabo nicegera c'urongoye CBDDH-Vicar. Twebwe muri CBDH-Vicar imvugo ya HCR yo guhumuriza impunzi ngo ya Tanzania nta mugambi ufise kwizitahukana ku nguvu ntabwo tuyihuriza ko na HCR kandi ntabwo tuyemera, kubera ko naho leta ya Tanzania idafata inkoni ngo ikubita impunzi canke ifata inkoni zipakire ngo zitahe, hari ibikorwa bibera kuri tere mu makambi yuko atakindi bigamije atari gutahukana impunzi ku nguvu. Uyu munsi impunzi z'abarundi mu makambi y'impunzi ari Tanzania nta burenganzira na bumwe zifise zo kugira ngo zishobore kuronka igisahiriza ntica ntikize y'ibifungurwa baba bahawe. Ntibafise uburenganzira bwo gusohoka kurondera udufaranga two gusuma, ntibafise uburenganzira bwo gukora urudandaza na rumwe mu ikambi kugira ngo bashobore kwiteza imbere, bashobore kugaburira imiryango yabo. Ntibafise uburenganzira na bumwe bwo gutembereza n'ikinga mu ikambi, ntibafise uburenganzira bwo gutembereza imoto, ntibafise uburenganzira bwo gukora ikintu na kimwe cotuma kandi kantu baronka gashobora kubafasha. Ikindi naco amajambo y'abategetsi ba Tanzania harimo n'abakozi ba HCR ku rwego rw'amakambi ku rwego rw'intara baza kubatera ubwoba buri gihe mu manama babwira ko atayindi nzira abarundi bafise atari gutaha. Ikindi iyo impunzi y'umurundi ifashwe yasohotse hanze canke ifatiwe mu rindi kosa bashobora gufata ingingo yo kuca mupakirwa nyene bakamutahana ku nguvu. None ivyo bintu HCR yavuze bihuriye n'ibiko birabera ku rubuga. Rero twebwe tubona ko ibibera ku rubuga bitandukanye cane n'iryo tangazo rya HCR, ahubwo HCR nirabe ubundi buryo koko nimba yumva ko ivugira impunzi, yumva ko iri harya ku bw'impunzi, nirabe ikindi kintu yokora kugira ngo ibwire leta ya Tanzania ko ibyo iriko irakora atari vyo, ahubwo ikwiye kubaha amasezerano y'nyine ubwawe yasinye. Yari Leopold Sharangabo icegera c'uburongo ishirahamwe CBDDH-Vicar. Tubandaniriza no makuru kwitangwa ry'igitoro ribandanya kuvugwamwo ibiturire na mpinga yanje vyibonekeza aho gishoboye kuboneka ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Kuri uyu wa gatanu igitoro carabonetse ku masitasiyo amwe, ariko abashoboye kukironka babanje gusabwa kubanza gutanga amafaranga y'igiturire ari hagati y'ibihumbi 30 na 50 ku modoka hamwe n'ibihumbi 3 ku ipikipiki. Eric Niyonzima arabitubwira. Iya mbere masitasiyo yarose igitoro kuri wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga niyo bita Noke yo mu Gwizatunga azwi ku izina rya Apollinaire. Aho habonetse amazutu ariko akaba yatanzwe hakoresheje ikimenyane na mpinga yanje. Abashoferi bari batondeye ico gitoro baridoga ko cahawe agence yo mu Gwizatunga bita Nkona gipakirwa mu mabido y'amarudipe barorera. Ivyo bavuga ko arakarenganyo gakabije. Haciye haza agence ya Santé yahagarariye mu Gwizatunga yitwa Nkona bazanye amarudipe atandatu kandi ayo marudipe atatanga redevance routière nk'uko imiduga bitonze isanzwe itanga amaredevance routière. Makori barabara bavuze ko baza kumuha 2,200 mu marudipe atandatu. Abantu benshi batangaje n'ingene babanza gushira imbere uwo mugwizatunga kugira abandi y'indi miduga abandi babura. Kuri sitasiyo mu Gwizatunga Kafani ho uhagarariye iyo sitasiyo ya gitoro ababanje kumufumbatisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 na 50 ku modoka n'ibihumbi 3 ku ipikipiki. Hassan ahagarariye iyo sitasiyo akaba yakorana mu manyanga n'umukomiseri mu gipolisi aho muri komine Muyinga nk'uko umwe mu banyagihugu babibonye avyigana. Tuzi yuko igisata kijeje kurwanya igiturire cyahagaritse mu gihugu cy'u Burundi. Kamara mbanza karaye kabaye kuri sitasiyo kwa Karufani aha muri centre de Muyinga, aho umugera wayo vyitwa yuko iwe aje gutunganiriza abantu igitoro ca esanse bagibice ngo babita ngo muri VIP amahero mu gitara murabwimwima agaca kubwira ngo genda basevugane na komiseri ngo hariya aje guhagararira ivyo bitaro kuwo munsi yakwemerera ngo ucizana nande bice tuvugana
waca kuba umukomiseri nawe akubwira ati none biza kurunga ikiwanje ntuca ubona icyo yakubwiye ati wibwiriza uca ubona neza yuko utegereza nawe kumuha ifana yiwe wowe bayita ngo ni umucoro. abo banyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bavuga ko bibabaje kubona barenganywa izuba riva bagasaba barongoye intwaro gutunganya neza itangwa ry'igitoro ataka mwana wa mama na mpinga yanje giki kibonetse kigasabikanywa kuri bose bagikeneye. Urakoze nawe Eric Niyonzima. Umugwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega urabangamiwe n'ikena ry'amazi rikwije iminsi ine. Ingaruka rero ni nyinshi haba mu mihana, ku mashure, mu biro vya leta n'ahandi. Uretse ko bibangamira ubutunzi, abanyagihugu banafise amakenga yuko bashobora kuhandurira n'indwara zifatiye kw'isuku rike. Ni inkuru ya Dani Claire Iratwumva. Kuva kuri we 2022 Rusama 2024 amakasiye nka yose mu gisagara ca Gitega nta mazi bafise. Mu mihana itandukanye yo muri ayo makasiye nta mazi yo guteka bafise eka nayo gukoresha udukorwa dutandukanye twa misi yose. Abakozi ba leta bakorera mu biro bitandukanye byo mu gisagara ca Gitega bo bariko bakorera mu munuko udasanzwe kuko badafise amazi yo gusuka mu matwarete y'ikizungu. Amashuri atandukanye nayo yahi Gitega abanyeshuri bariko baratumwanya wo kwiga kuko bakubitirwa kuja kuvoma mu mwonga. Abarezi bo ku mashure y'indaro bamenyesha ko atakundi bari bubigenze kuko n'imodoka z'ayo mashure atani gitoro zifise kugira ziruhurira abo banyeshuri. Abakobwa nabo biga mu mashure y'uburaro bafise ikibazo c'isuku ku mubiri kuko badafise amazi yo kwiyoga buri kanya mu gihe baba bari mu mihango. Abanyagihugu vyitwa ko bifise nibo bashobora gutuma amazi bifadikishije abataxi vero baja kuyarondera ahantu kure babanje kwishura amafaranga 100 kw'ibido y'amaritiro 200 n'amafaranga 500 yo guhemba ugiye kuyazana. Abanyagihugu mu gisagara ca Gitega bose bafise impungenge ko bashobora kugwara ingwara ziturutse kw'isuku rike bagasaba ishirahamwe Regidezo kubagarukirako. Muri Regidezo Gitega bavuga ko habaye ingorane iturutse kw'ipompo iduza amazi mu gisagara ca Gitega bakamenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira amazi asubire kuboneka nk'uko vyahora. N'umwanya wo gukurikira ikiganiro kw'isoko. Uno munsi tugaruka ku itangazo rya HCR rivuga ko Tanzania itazokugara amakambi y'impunzi z'abarundi mu mpera z'uyu mwaka. Kw'isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Inyuma y'imvugo z'urutavanako z'abategetsi batandukanye ba Tanzania zijanye nuko bazokugara amakambi ari mu impunzi z'abarundi bakagira ko bakazirukana mu mpera z'umwaka, ishirahamwe HCR riheruka kumenyesha ko izo mpunzi zitazokwirukanwa. Abaharanira agateka kazina muntu muri aba makambi babivuga kwiki nivyo tubayagira mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 2025 ndamukiza mu 2024 muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Igisata cha ONU kijejwe impunzi HCR giheruka kumenyesha ko caganiriye n'abategetsi b'igihugu ca Tanzania inyuma y'amakuru yavuga ko ico gihugu kizokwirukana impunzi z'abarundi kikugara n'amakambi barimwo. Mwitangazo ryo ku munsi wa gatatu igisata cishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe impunzi HCR kivuga ko abategetsi ba Tanzania bacemereye ko batazokwirukana impunzi ko n'amakambi batazoyu ugara. Byinshi mu biri muri iryo tangazo tubibwirwa na Dani Claire Iratwumva. Ishirahamwe HCR rivuga ko rishimira cyane leta ya Tanzania kubona yaremeye ko izobandanya yakira impunzi z'abarundi ikongera ikiginyisho yotorera ingorane impunzi zimwe zimwe zifise zo gukingirwa zizibuze gutahuka mu Burundi. Ivyo vyanditswe mu itangazo ry'ico gisata ca ONU kijejwe impunzi ryo kwa 2022 Rusama uyu mwaka. Muri iryo tangazo HCR rivuga kandi ko izobandanya ikorana na leta ya Tanzania mu gufasha impunzi hamwe no korohereza impunzi zafashe
zifashe ingingo ku bushake bwazo yo gutahuka mu gihugu mu mutekano ntangere. Ishirahamwe HCR risigura ko ryabonanye n'abarongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania inyuma y'amakuru yavuga ko ico gihugu gitegekanya kugara ikambi ya Nduta mu mpera tuno mwaka, ikambi rimwe impunzi ibihumbi 63. Ku bw'ayo makuru nyene yaciye mu binyamakuru byo muri Tanzania nk'uko HCR bandanye bivuga, ibikorwa byo gufasha impunzi bizohagarikwa kugira ngo impunzi zibone ko atayindi nzira zisigaranye atari gutahuka mu Burundi. Igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR kivuga kandi ko ayo makuru yavuga ko leta ya Tanzania itegekanya kwaka impunzi z'abarundi uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Ishirahamwe HCR ribandanya risaba uburyo bw'amafaranga bwo gufasha izo mpunzi. HCR igasigura ko gushika mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi 2024 yari imaze kuronka 13% gusa by'amafaranga angana miliyoni 118 z'amadolari zikeneye ku mwaka kugira ngo rifashe impunzi muri Tanzania. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba, umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu baba mu makambi y'impunzi CBDH Vicar Jean Bosco Vyizigiro avuga ko atizeye ibiheruka gushikirizwa na HCR. Tukijumva ryari ryaduhaye icyizere yuko ivyo twagiye twerekana harimo n'ayandi mashirahamwe ahana y'agatakazi na muntu byabagezeko kandi bagize ico babikorako, ariko mu kanya nta kurume rumara nyuma y'itangazo twabonye ibikorwa byo gutema imirima, ibikorwa biteye isoni, ibikorwa ntibyari bisanzwe, bikorwa n'ababikorana kare. Muti none ubundi hase mwayisaba iki? Ico tuyisaba kiroroshe, ni hagarare mu nshingano zayo. Cya kabiri, nimba ikeneye umuco nibaze amashirahamwe aharani agateka kazi na muntu harimwo na CBDH Vicar iyereke ukuri kw'ivyo bikorwa bibi biri gukorerwa impuhwe z'abarundi muri Tanzania. Gushika kwa 30 ndamukiza igihugu ca Tanzania cari gihaye indaro impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 130 ku bw'icegeranyo catanzwe n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro kw'isoko c'uno munsi. Ndabashimiye mwese mwaduteza abiri, mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko. Chuti bakunzi ba RPA ni no ku kiganiro kw'isoko mugenzanje Emile Nibasumba hejeje kudushikiriza amakuru yo kuruno wa gatandatu igenekerezo rya 2025 Rusama mu bihumbi 2024 agarukiye. Mwakoze mwese mwaduteza abiri, shimire kandi bagenzanje bo mu ruganda hamwe no mu bihinga bw'ivyuma bakoze ibitari bike kugira aya makuru abasanga aho muherereye. Elvis niyo mungere nayiko ndabashikiriza, ndabike banure, ndabipfuriza kuronanirwa mu banyu no mu byanyu.